mu ndirimbo baririmba bariko baraduga mu minsi mikuru ya Yerusalemu, harimo indirimbo ivuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana ab'i Siyoni, cya gihe Uhoraho yugurura amarembo, yugurura amayira, cya gihe yatwishura akadukura twebwe bari barajanywe i Babuloni, twebwe bari barambukanwe. Cya gihe Uhoraho havugwa itangazo rigatangazwa rivuga ngo Abisirayeli bararekuwe nibasubire iwabo. Icyo gihe iryo tangazo rivugwa, umengo niba mbyibuka neza hari ku ngoma y'umwami Kuro, icyo gihe bivugwa bigatangazwa, icyo gihe twebwe abari barambukanwe tukajyanwa i Babuloni turi nyamukira, wamengo turiko turarota. Twari tumeze nk'abarota, niryo jambo ndiko ndaronderamo. Twari tumeze nk'abarota, byaratugoye kubyemera. Koko turarekuwe, ubu turasubiye iwacu. Twari twaratakaje ibyizigiro ko tutazosubizwa iwacu. Twabona umengo ntibibyigera bikunda, twabona ko ubwacu bwaheze. Twaratsinzwe inshuro zitatu zose, twaramanitse amaboko, turavuga tutahakarabaye biraheze, twemera kuyoboka abanyebabuloni, twemera kubumvira. Ariko none mu gihe tutari twiteze, twabona umengo karabaye, twabona umengo ntibizohinduka. Ariko dutiye twumva Imana yacu icicanzo, biravuzwe ngo Abisirayeli mwese, umwe wese aridegembya, mubaye abidegembya, nimwisubirire iwanyu amahoro. Icyo gihe tubyumva yemwe bene data, twebwe ariko turaririmba indirimbo yo mwiduga, twebwe turiko turaduga mu minsi mikuru i Siyoni. Icyama mukumva ubutumwa buri muri ino ndirimbo. Iyi ndirimbo itumbereye kuvuga ngo twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe twaracanganyikiwe, hari igihe utabagwa ukabona umengo n'ibintu bisanzwe kubera yuko utabagwa ikintu gitoya. Ariko kino gihe twaratabawe, turatabagwa mu buryo budasanzwe. Icyo gihe twaracanganyikiwe, twabona umengo turiko turarota. Twaremeye turavayo, turaza dusubira i Yerusalemu. Ariko rero urugendo twagenze tuva mu buja, tuva mu kuba inyagano, tuva i Babuloni, ubwo rugendo yamwe bene data twabaye urugendo rw'uko umengo twacanganikiwe. Twabayeho nk'abantu umengo turiko turarota, twaribona nk'aho umengo ni mu nzozi. Ubwo ni Imana iturekuye, ubwo nyene birakunze, ubwo nyene biraciyemo. Mana we, ubwo ni jewe ndiko ndataha i Yerusalemu, ubu nzosubira mbona i Yerusalemu, ubu nzosubira mbona iwacu. Baracanganikirwa, birabarenga, novuga ngo barabikwa n'umunezero. Kino gihe rero baca bafata indirimbo barakomoza, ati iyi ndirimbo tuzora tuyirimbamo amajambo yo kwibuka ko hariho icyo Imana yakoze mu buryo budasanzwe, kugezaho n'abatama n'abatamakazi, kugezaho n'abantu bakuze, twese dutakaza ubwenge tukamera nk'abarota. Turabaramukije cyane bene data bakunze b'ikiganiro umutsima w'ubugingo. Amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Turabaye kandi kaze muri kino kiganiro umutsima w'ubugingo cy'uno munsi. Tunezerejwe n'Imana mu mutima ko twongeye kano kajyo keza kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndafise ijambo ry'Imana ngomba ko dusanga ribonekana muri Zaburi 126. Turaza kuyisoma yose, hanyuma turabemo amajambo make yatuvuganako, duce dusenga Imana twumvise icyo Imana ivugana natwe muri ano majambo dufise uyu munsi mu kiganiro umutsima w'ubugingo tugiye gusoma muri Zaburi. Reka dusenga Imana twiragize Imana rero, hanyuma Imana
tuyihe kaze kugira ngo ibane nacu, ivugane natwe, iganirize imitima yacu biciye muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno musi. Dusenga Imana, turagushimiye Imana, urakoze ko twemereye guhurira na bano bene data muri kino kiganiro umutima w'ubugingo. Turaguhaye kaze rero, ngwino uganirize imitima yacu, ngwino uhembure imitima yacu, ngwino uhanure imitima yacu, ngwino ukebure imitima y'abariko barakurikirana kino kiganiro. Umuntu wese umwanya afashe nturi umwanya w'imfa gusa. Urakoze kuri Imana, ubane natwe kuva mu ntango ya kino kiganiro gushika mu iherezo ryacu, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, tubisabye tuvyizeye, amen. Dusome rero ano majambo abonekana muri Zaburi 126 umurongo wa mbere uvuga ngo, mbere y'ijambo ry'umutwe duhere ku ijambo ry'umutwe rivuga ngo indirimbo yo mwiduga. Hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanywe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Imana yacu nihimbazwe. Turaza kubandanya gatoya mugabo ngomba kuvuga yuko iri jambo nyine rivuga ngo twari tumeze nk'abarota, niryo jambo ngomba ko tuvuga nako, niryo jambo ry'umutwe, niyo teme y'uno munsi muri kino kiganiro cyacu umutima w'ubugingo. Dusubiremo rero, mwamaze kumva teme. Hamwe Uhoraho yagarukana abisiyoni bari barambukanwe ari nyagano, twari tumeze nk'abarota. Ico gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwengatwenga, n'indimi zacu zari zuzuye n'indirimbo. Ico gihe mu mahanga bavuga bati Uhoraho yabakoreye ibikomeye. Ni koko Uhoraho yadukoreye ibikomeye, natwe turanezerewe. Umurongo wa kane uvuga ngo, Uhoraho abambukanywe ari nyagano utugarukane, tumere nk'imigezi y'Inegebu. Ababibabarira bazokwimbura banezerewe. Naho umuntu agenda arira asohoye imbuto, azogarukana akanyamuneza azanye imbambo ziwe z'ivyimburwa. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Nano majambo dusomye twumvise muri no Zaburi. Iyi Zaburi iri mu mugwi w'amazaburi afise akabirya yitwa ngo ni amazaburi yo mwiduga. Aya mazaburi yo mwiduga nayo atangwana na Zaburi 120, hanyuma akabandanya agaherana na Zaburi 134. Imana yacu nihimbazwe. No kuvuga mbani majambo tugomba gukora amazaburi kuva ku 120 gushika ku 134. Ni amazaburi ashaka ku mazaburi 15 yose afise kano kabirya ko kwitwa izaburi zo mwiduga. Twarigeze kubivuga ko ntitubigaruka ko cyane, tuvuga ko n'amazaburi ingene yagabuwe n'abahinga mu bya Bibiliya. Abasesanguzi mu bya Bibiliya bagerageje gufata iminsi n'amajoro bakurikirana basesangura banariza bihweza biga kwa n'amazaburi, aho bagiye berekana ingene ugomba kwiga amazaburi no kuyatahura, ingene amazaburi ashobora kuba mu migwi. Imana yacu nihimbazwe. Twarabivuze rero mu mavideo yarenganye. Hari amavideo ashaka kuri abiri twabivuzemo. Video twise ngo Uhoraho mu ruhande rwacu, muyiravye kuri runo rubuga nyene rwitwa Ntamvuridahita TV, haba kuri Facebook no kuri YouTube, muzoyibona iyo video. Aho twaravuze n'ibijanye n'amazaburi ingene agaburwa mu migwi itatu mu buryo bubiri, hisunzwe ico Zaburi tumbereye kuvuga bayagabe mu migwi itatu, hisunzwe kandi ngo ku bihe bikuru biranga kahise ka Isirayeli. Naho nyene ayo mazaburi yo ngaha muri kino gitabo cyitwa Bibiliya, ijambo ry'Imana dufise, naho nyene bayagabuye mu migwi itatu. Hanyuma rero dusanga rero hariho umugwi w'amazaburi novuga ngo ni akabirya afise agaparticularite yisangije. Uyo mugwi w'amazaburi n'uyu dusomye mwino Zaburi, aho ngo Abisirayeli bafise amazaburi bakunda kuririmba iyo bariko baraduga mu minsi mikuru i Yerusalemu. Hari itegeko Imana yari yaratanze ry'uko Abisirayeli bazohora baduga guhimbaza iminsi mikuru gatatu mu mwaka i Yerusalemu. Imana yacu nihimbazwe. Rero
iyo bariko baraduga bagiye Yerusalemu guhimbaza Imana, guhimbaza iyo misi mikuru, hariho imisi mikuru y'insago, imisi mikuru y'ivyimburwa, imisi mikuru y'imitsima itambiwe, umunsi mukuru wa Pasika. Ibyo byose twarabivuze muri ayo mazaburi babe muri ayo mavideo yarenganye, aho twavuze ku kuntu iyo misi mikuru yari isanzwe imeze. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngo Abisirayeli bariko baraduga mu minsi mikuru bagenda bararirimba izi ndirimbo zo mwiduga. Iki gihe rero umwe wese yava mu mihana, yava muhiriwe aduga aje Yerusalemu. Hanyuma rero ko bagenda bava mu mihana babamwo, umwe wese yaba yaherereye, abava mu manuko bwa Yerusalemu, abava mu burengerazuba bwa Yerusalemu, abava mu buseruko bwa Yerusalemu, abava amajyaruguru ha Yerusalemu. Ni ukuvuga ngo bagenda bararirimba. Hanyuma rero kuririmba kwabo bica byumvikana yuko uko bagenda barahura mu mayira, bagenda bararirimba izo ndirimbo. Rero bagenda baravuga iby'Imana yabakoreye. Muri zino ndirimbo baravuga iby'Imana yabakoreye, ibitangaza n'ibimenyetso bihambaye bikomeye Imana yabakoreye. Imana yacu nihimbazwe. Ikindi naco muri zino ndirimbo z'amazaburi bagenda baravuga ibyo bipfuza ko Imana ibakorera, bagenda baravuga ibyo bipfuza, bafise nk'imitwaro bipfuza ko Imana ibagirira neza. Imana yacu nihimbazwe. Iyi zaburi rero twabonye ni zaburi bavuzemwo ingene bibuka ibikomeye Imana yabakoreye muri kahise kabo. Muri ziriya video twavuze nimwazikwikana mukaziraba, muzosanga ngo hisunzwe ibihe bikuru bya kahise ka Isirayeli. Amazaburi bayagabuye mu migwi mikuru itatu. Umugwi wa mbere ni w'amazaburi ngo yaririmbwe, indirimbo zaririmba, kuko amazaburi zari indirimbo Abisirayeli bagiye baririmba mu bihe bitandukanye no mu misi, mu buzima bwabo bwa misi yose. Hariho rero ngo amazaburi baririmbye imbere yuko Abisirayeli bambukanwa bagakugwa Yerusalemu bakajanwa i Babuloni ari inyambukira. Imana yacu nihimbazwe. Uwundi mugwi nawo twisunze ibyo bihe bikuru bya kahise ka Isirayeli, basanga ari umugwi w'amazaburi yaririmbwe cagihe Abisirayeli bari barajanwe ari inyambukira i Babuloni. Hanyuma umugwi wa gatatu rero bagaca basanga ari umugwi w'amazaburi yaririmbwe inyuma yuko bari bamaze kuva mu kinyago. Imana yacu nihimbazwe. Ibyo rero byabaye ibihe bidasanzwe babayemwo bikuru. Ico gihe ngo barajanwa ari inyambukira. Niho tubona ya zaburi 137 ivuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbere tugaturikisha tukarira, twibutse Isiyoni, twibutse ingene Isiyoni twari tubayeho mu gihugu c'iwacu, twibutse ko twari tubayeho mu gihugu c'amavukiro, twibutse kw'ico gihe ata muntu yapfa kudukandamiza, twibutse ko twahora tuduga Yerusalemu mu misi mikuru, twibutse twaragira agahinda, twaragira intuntu mu mutima, twaragira umubabaro, twibutse ibihe byiza twabayeho turi iwacu mu gihugu c'amavukiro. Hanyuma twiravye ubu tugasanga twaranyazwe ibihe byiza twahorana, tugasanga ubu twitwa inyambukira, ubu ntituri mu gihugu c'iwacu, ubu hariho agateka kahonyanzwe, ubu ntidufise amaduruwa kuca arico cose, ntidufise ubwene gihugu. Birirwa baratubwira nabi, birirwa baratubwira ngo mwabinyamahanga mwe, mwabafore namwe, niko bahora batubwira. Natwe bwige twari Zambia nabo bayizambiya, naco numva umutima uravyiduka ukamengo sindi umuntu nk'abandi, kumva umenga iryo zina ryonyine bampamagaye rica rituma n'umuntu ataranzi acamenya ko ndi mu gihugu kitari ic'iwacu.
barabitubwira je numva umengo ni igitutsi kirimo. Rero abisirayeli ntibari banezerewe kuko ico gihe ntibaririmba. Abisirayeli bari banafise impano yo kuririmba, ntibanasenga banashaka ngo baciye babaho mu bihe by'ubugaragwa, babaho mu bihe byo kudasenga, baja mu ntege nke, novuga ngo baja mu kigandaro, baja mu bihe novuga ngo by'ubugaragwa mu buryo bw'imkemu. Hanyuma ngo bafata inanga zabo bazimanika ku biti byo ku nzuzi z'i Babuloni, ku nkombe z'inzuzi z'i Babuloni, ngo inanga zabo barazimanika. Bakavuga ngo mbega twaririmba gute indirimbo y'Uhoraho turi mu gahinga, turi mu mahanga, twarakuwe iwacu, turi mu gihugu cy'abanyabyaha, turi mu gihugu cy'abanyamahanga. Mbega twaririmba gute? Ntibikunda. Turikiriza, turagerageza, tugatera mu ijwi, ariko bikanka. Kubera iki? Ntituri iwacu, ntitubona isanduku y'amasezerano, ntitubona mu ngoro hitirirwa Imana. Oyaye, ntibikunda, biragoye. None ko twadugiye Yerusalemu mu minsi mikuru gatatu mu mwaka, ariko hakaba harabaye ikinyago. Mbega wumva twaririmba gute? Mbega izi ndirimbo twoziririmba gute mu gihugu cy'ikinyamahanga? Ico gihe rero ngo nuko bahora barira. Hanyuma rero niyo ndirimbo bayiririmba baravuyeyo rero bavuga ngo twibutse ingane ku nzuzi z'i Babuloni twahora twicara tugaturikisha tukarira. Ico gihe ngo babagaraguza gati bakababwira ngo nimuturirimbe basha, subira muririmbe za ndirimbo mwaririmba Siyoni twumve, subira muhibongoze mw'Abisirayeli, turabazi ko muririmbira Imana, turabazi ko murabakizwa, subira none muturirimbire. Erega turagomba kumva ubwibongoza kwayo. Nabo bagaturikisha bakayago, mbega twaririmba gute indirimbo z'i Siyoni, twaririmba gute indirimbo z'Uhoraho, kandi twaranyazwe, twarakuwe iwacu kubw'ibyaha twakoze, twarasubiye inyuma, twaranyazwe, twaravuye ku Mana yacu. Imana yacu nidutabare. Twaririmba gute indirimbo y'Uhoraho turi mu gahinga, turi mu gihugu cy'ikinyamahanga? Nuko rero byari bimeze muri ibyo bihe by'ibinyago habayeho ibyo bita ngo n'amadeportation atatu, cyangwa se kujanwa inyagano kunyagwa bagakuba Yerusalemu. Bagiye mu novuga ngo mu biringo bitatu, aho ikiringo cya mbere cyabaye mu mwaka wa 665 imbere y'ivuka rya Yesu. Iba Yerusalemu haraza harategwa, Abisirayeli baca bajanwa ari nyagano i Babuloni. Mugabe ico gihe ntibabatwara bose igihugu cyose. Hanyuma haheze imyaka mikeyi, no mu mwaka wa 597 imbere y'ivuka rya Yesu, muca mwumva ko ico gihe haraheze nk'imyaka 8 gusa habayeho kunyagwa kw'abagiye ubwa mbere bajanwa ari nyamukira i Yerusalemu. N'ubundi harasubira harategwa, naho nyene basubira baratsindwa. Hanyuma bongera bafata uwundi muce w'Abisirayeli barawunyaga bawujana ari nyamukira i Babuloni. Ico ni ikiringo ca kabiri. Ikiringo ca gatatu naco cabaye mu mwaka wa 586 imbere y'ivuka rya Yesu. Ico gihe naho nyine harategwa, haratsindwa. Mbere abashakashatsi mu bya Bibiliya bavuga ngo ico gihe niho habaye ico bita mu Gifaransa ngo ni destruction complete, harasambugwa, ngira ngo nta nibuye ryasigaye rigeretse ku rindi. Hanyuma baranyagwa batwagwa i Babuloni, ngira ngo hasigaye nk'abatama gusa bageze mu za bukuru badashobora kugenda akarere kanini cyangwa se ikirere kininiya, ngira ngo n'utwana duto, nayo abandi bantu bose bashobora kugira icyo bamariye igihugu bose baranyagwa bajanwa i Babuloni. Nuko rero ibyo bihe byagenze byo mu bihe byo kwitwa inyambukira mu gihugu kitari icy'iwabo. Rero bamaze kuvayo bakaza bagasubira mu gihugu cyabo, mu minsi mikuru rero yakurikiye inyuma ya kino kiringo cyo kuva mu kinyagano, mu ndirimbo baririmba bariko baraduga mu minsi mikuru ya Yerusalemu, hari n'indirimbo ivuga ngo hamwe Uhoraho yagarukana ab'i Siyoni
cyagihe uhoraho yugurura amarembo, yugurura amayira, cyagihe yatwishura akadukura twebwe bari barajyanwe i Babuloni, twebwe bari barambukanwe. Cyagihe uhoraho havugwa itangazo, rigatangazwa rivuga ngo Abisirayeli bararekuwe nibasubire iwabo. Icyo gihe iryo tangazo rivugwa, umengo niba mbyibuka neza hari ku ngoma y'umwami Kuro, icyo gihe bivugwa bigatangazwa, icyo gihe twebwe abari barambukanwe tukajyanwa i Babuloni turi nyamukira, wamengo turiko turarota. Twari tumeze nk'abarota, niryo jambo niko ndaronderamo. Twari tumeze nk'abarota, byaratugoye kubyemera. Koko turarekuwe, ubu turasubiye iwacu. Twari twaratakaje ibyizigiro ko tutazosubizwa iwacu. Twabona umengo ntibibyigera bikunda, twabona ko ubwacu bwaheze. Twaratsinzwe inshuro zitatu zose, twaramanitse amaboko, turavuga tutahakarabaye biraheze, twemera kuyoboka abanyebabuloni, twemera kubumvira. Ariko none mu gihe tutari twiteze, twabona umengo karabaye, twabona umengo ntibizohinduka. Ariko dutiye twumva Imana yacu icicanzo, biravuzwe ngo Abisirayeli mwese, umwe wese aridegembya, mubaye abidegembya, nimwisubirire iwanyu amahoro. Icyo gihe tubyumva yemwe bene data, twebwe ariko turaririmba iyi ndirimbo yo mwiduga, twebwe turiko turaduga mu minsi mikuru Siyoni. Icyama mukumva ubutumwa buri muri ino ndirimbo. Iyi ndirimbo itumbereye kuvuga ngo twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe twaracanganyikiwe. Hari igihe utabagwa ukabona umengo n'ibintu bisanzwe, kubera yuko utabagwa ikintu gitoya. Ariko kino gihe twaratabawe, turatabagwa mu buryo budasanzwe. Icyo gihe twaracanganyikiwe, twabona umengo turiko turarota. Twaremeye turavayo, turaza dusubira i Yerusalemu. Ariko rero urugendo twagenze tuva mu buja, tuva mu kuba inyagano, tuva i Babuloni, ubwo rugendo yamwe bene data twabaye urugendo rw'uko umengo twacanganikiwe. Twabayeho nk'abantu umengo turiko turarota, twaribona nk'aho umengo ni mu nzozi. Ubwo ni Imana iturekuye, ubwo nyene birakunze, ubwo nyene biraciyemo. Mana we, ubwo ni jewe ndiko ndataha i Yerusalemu, ubu nzosubira mbona i Yerusalemu, ubu nzosubira mbona iwacu. Baracanganikirwa, birabarenga, novuga ngo barabikwa n'umunezero. Kino gihe rero baca bafata indirimbo barakompoza, ati iyi ndirimbo tuzora tuyirimbamo amajambo yo kwibuka ko hariho icyo Imana yakoze mu buryo budasanzwe, kugezaho n'abatama n'abatamakazi, kugezaho n'abantu bakuze, twese dutakaza ubwenge tukamera nk'abarota. Igihe rero uhoraho niko bagenda baravuga. Iyo ndirimbo sindayizi, iyaba nari ndayizi melodigira ngo ndayiririmbe beneta. Bagenda bararirimba, sinzi umudiho baririmba nk'uwariwo, sinzi ko yari indirimbo igera mu mudiho unyaruka, sinzi ko yari indirimbo yikwega. Ariko icyo nzi cyoco, kuko zaburi ngo zari indirimbo zashobora guherekezwa n'umurya, cyangwa zikaririmba uko nyene mu miryango iyo bagomba basenge, cyangwa baduze mu mayira bajya mu minsi mikuru. Uko baririmba kose bagenda bararirimba, bagira defili idasanzwe, bavuga ngo cyagihe twatabagwa, cyagihe Imana yadutabara, cyagihe twakuguwe i Babuloni, twari tumeze nk'abarota. Twagiye kubyemera ko tutariko turarota, ari
hari igihe Imana yaduserutse ko, hari igihe Imana yatugiriye neza idutabara mu buryo budasanzwe kugeza aho tumeze nk'abariko bararota. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, muriko murakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, ntumbereye kukubwira ngo iki gihe Abisirayeli bari bumva bameze nk'abariko bararota. Hari ikibazo gikomeye mu bana b'abantu iyo bariko barahura n'amageragezwa, iyo bariko barahura n'intambara, iyo bariko baraca mu bigoyi, iyo bariko barahura n'ikibazo c'ubukene, iyo bariko barahura n'ikibazo c'ubushomeri, iyo bariko barahura n'ikibazo c'ingwara co kuba bamagara make, iyo bariko baraca mu bibazo vyo guhamwa, iyo bariko barahura n'uruhamo ku kazi canke mu miryango canke mu bo barukanye, mu bo bangana, mu kibano, iyo umuntu ariko yahura n'ibibazo agira ikibazo gikomeye co kwibagira ko hari ivy'Imana yigeze kumukorera byari bikomeye no gusumba ibyo wowe yariko aracamo. Ubundi muri ivyo vyavuze ngo ibyo yakoze nibyo vyari ibikomeye cyane. Nimwiyumvire ngo ibi bintu itarakora nibyo bikomeye. Oyaye, tereza amaso inyuma, murabe inyuma yanyu, muri kahise kanyu hariho ibyo yakoze, kandi nimwabisuzuma muza gusanga ibyo yakoze aribyo byari bikomeye cyane. None rero kubw'iyo mpamvu muri njye avuga ngo bwira abantu bareke kwiganyira. Rero ibyo bariko baracamo ntibibatere kwiganyira, ahubwo nibashishikare, kuko ibyamaze gukora muri kahise kabo ibikomeye gusumba ibyo bariko baracamo. Hariho ibyo yakoze batari biteze ko byopfa byarakozwe, hanyuma barasenga, Imana ikirabikora, irabatabara, ibabera inyishu. None rero nibibuke imbaraga zibafasha kurengana ibihe barimwo ziboheye muri Bibiliya yabakoreye. Nibabanza bimwe ko hari ibyo bakorewe mu buryo budasanzwe, hanyuma babone ko byari bikomeye, babishime, babiririmbe. Iyo bariko baragenda gusenga, basenga bavuga ngo yo cagihe Imana yantabara, cagihe nari ngwaye, cagihe nari ndushe, cagihe nari mfise ideni ryananiye kuriha, cagihe nari nananiwe no kuriha inzu nari mpanze, cagihe nari nananiwe no kugura parcelle, cagihe nari nabuze akazi, cagihe nari mw'ishure nabona umengo ntibizigera bikunda yuko nzorangiza amashuri. Cagihe hari ivy'Imana yankoreye, hari ivy'Imana yanabayemo mu buryo budasanzwe. Ico gihe nabona umengo ndiko ndarota, sinavyumva ko yoba ari jewe. Mbega ni jewe nyene Imana itabaye? Mbega ni jewe nyene Imana ikijije? Mbega ni jewe nyene Imana ihaye kugura parcelle? Mbega ni jewe nyene Imana ihaye gukira ya ngwara? Mbega ni jewe nari narambaye amarori y'amaso imyaka 10 ariko ubu nkaba nakize, nkaba nacambara amarori? Abantu rero bibutse ibyo bakabiririmba, bakabiha agaciro n'uburemere bifise, bica bikunda ko ibyo bariko baracamwo babirengana amahoro. N'iri jambo rero nari mfise, birashoboka yuko hariho ibyo uri kuracamwo bikuruhije, biguteye kwiganya no kwihebura, ariko mugabo mbega utereje amaso yawe inyuma muri kahise kawe, ivy'Imana yagukoreye, ivy'Imana yagutabayemo muri bwa buryo budasanzwe, mbega by'ukuri urabiha agaciro, ubwo urabiririmba, uhora ushimira Imana, uhora utanga ikimoto cyo gukenguruka ngo Mana ndagushimiye ko hari ibyo wankoreye. None rero ndizeye ko n'ibyo ndiko ndacamwo nzobirengana amahoro. Imana yacu nihimbazwe. Sinzi rero, birashoboka ko wari ugaze igihe ubumengo ntibigishoboka, ariko hari iby'Imana yakoze, hari iby'Imana yaramaze gukora mu buryo budasanzwe. Ibyo bintu biha agaciro, ibyo bintu bizirikana, ibyo bintu biha uburemere budasanzwe, ibyo bintu biririmbe. Shimira Imana, fata umwanya wo gushima. Abantu barabaye intashima ku buryo iby'Imana yabakoreye byose babona umengo ntibisanzwe, ariko Abisirayeli bobo n'inyuma y'imyaka n'iyindi yararengana
batunganye igihe cyose buri mwaka baduze iyo ndirimbo ntiyahamwo bagenda baririmba ngo cyagihe Imana yatugirira neza, cyagihe Imana yadutabara, twari tumeze nk'abarota, twararyohewe, twarahezagiwe, twarafashijwe. Mana warakoze kudutabara kugeza igihe ducanganyikirwa kubw'ibisubizo, kubw'inyishu. Warakoze kwiyerekana, warakoze kudutabara mu gihe tutari twiteze gutabarwa, igihe twabona kumenya nta nzira bizocamwo kugira ngo tuve mu vyara by'abanyebabuloni. Warakoze Mana, ico gihe twari tumeze nk'abarota, twaranezerewe. Ico gihe twarinze dushika iwacu Yerusalemu cumi Babuloni tubona umengo si twebwe. Imana yacu nehimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, none rero nuko reka dusenga Imana. Mbega ibyo uri kuracamwo ubwo ntibikwibagiza ivy'Imana yagukoreye? Ubwo ntihageze igihe wibagira ibitangaza n'ibimenyetso bihambaye Imana yagukoreye? Ariko rero nagomba kuguhanura, reka kwibagira iby'Imana yagukoreye, iby'Imana yagutabaye, mureka kubyibagira, ahubwo shishikara ubyibuke, kuko muri ibyo nyene bikomeye Imana yagutabayemo uzocurona inkomezi zo kurengana umusozi w'amageragezwa uri kuracamwa. Niro jambo n'abahirwe abantu bahora bamedita bazirikana ku vy'Imana yabakoreye, kubera abo bantu mu kuzirikana ivy'Imana yabakoreye baca baronkamwo imbaraga zidasanzwe, baca baronkamwo inkomezi zo kunesha intambara zose ziriko zirabagwanya, baca babandanya mu mashimwe kubera yuko baronse inkomezi zivuye mu vy'Imana yabakoreye, bagaca basubira kugira ivyizigiro ko Imana bizeye ari Imana idahemuka, ko ari Imana itabesha, ko ari Imana izobagirira neza, ko ari Imana izobatabara. Bagaca basubira kuba mu vyizigiro bizima, hanyuma bakazorangiza urugendo rwabo amahoro. Abo bantu n'abahirwa. Ariko umuntu ashishikara kuba muri ubwo buzima bw'imyidogo, abona ibimukikuje gusa by'ibyago, mugabo ntiyibuka ivy'Imana yamukoreye muri kahise. Uyo muntu biramugora cyane kuronka imbaraga n'inkomezi zo kunesha ibyo ariko aracamo, kuko nta byizigiragira. Iyaba yari yibuka iby'Imana yamukoreye, ubundi muri byavuze ngo muharure imigisha yanyu yose ntimusige n'umwe muri yo. Iyi Imana yabaronkeje irabatangaza ingene ari myinshi, naho mukikujwe n'ibibazo, naho muriko muca mu bihe bigoye, ariko mwofata umwanya badisime mugatangura kwiyumvira no kurimbura no guharura, mugashira ku rutonde iby'Imana yabakoreye byose, imigisha Imana yabahaye yose. Mwoca musanga nayo magorwa mutamenye iyo yakamanganiye, kubera ibyo yabakoreye nibyo byinshi, nibyo byari bikomeye, ku buryo uwo birimbura, uwofata umwanya akabisubiramo neza akabyiyumvirako ibiriko biramugwanya bica ko ataco bimaze, byoca bibonekana ko ari ibintu by'ibinyanege nk'ataco bimaze, hanyuma atasubizwa mu ibyizigiro. Dusenga Imana rero nano majambo narefise mu kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi. Tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo cyo gutanga. Yesu turagushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise. Igihe Abisirayeli batabagwa babona ko umengo bariko bararota, ntibavyumva, bararengewe. Nabano bantu bakurikiranye kino kiganiro hari ibyo batabayemwo bararengerwa, mugabo ibyo bariko baracamwo, intambara bariko baragwana zari zabibagije ibyo wari warabatabayemo, ibyo wari warabakoreye bikomeye. Izi ntambara bariko baracamwo zari zabibibagije. None rero umuntu wese asabye imbabazi ngo Mana mbabarira, nari narabyibagiye, erega sinari nk'ibikibanza je nguma ndari ibyo duhanganye navyo gusa, ariko ibyarenganye nkafata ko byarenganye. Umuntu yavuze ngo Mana mbabarira, ahubwo ngiye gusubira kuza ndarimbura ijoro n'umurango nzirikana ku byiza wankoreye. Uyo muntu cumugwiza kw'imbabazi, hanyuma umushoboze kwama iminsi yose yamara indirimbo y'amashimwe ifatiye ku byo wamukoreye muri kahise. Urakoze kuri Imana, turagushimiye kuri aba bantu bose uganirije biciye muri kino kiganiro, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye, amen.